umugabo yihuse mu kurongora ashobora kuzorira ubuzima bwiwe bwose. N'umugore bishobora kuba uko nyene yihuse mu kurongorwa arashobora kuzorira ubuzima bwiwe bwose kandi akarira ataco akigarura. Ivyo rero ni ukuvyitondera kugira ngo urugo rwacu urugume ruhagaze neza. N'amaso y'abagabo niyo abatuma gutandukana. Mu gihe abagore bo bacumuzwa n'ivyo bumva, umugore azoshobora kugenzura ivyo yumva, arashobora kubaka neza urugo rwiwe. Hari uwundi ni Aristote yagize ati uza witondera ibyo bintu guca mu maso bikagukwega kwega, kenshi bivamwo ukwicuza. Ibintu biguca mu maso kumva biragukwega kweze, wa mugabo bikuviramwo kwicuza. Ariko nawe wa mugore ibyo bintu wumva ukumva birasharira mu matwi yawe, ukumva mu matwi yawe hazamwo akanyamuneza kenshi, umenye neza yuko bishobora kukuviramwo urupfu. Kaze mu kiganiro Inyurabwe. Baby la la Allo chérie. Oui chérie. Muri Abi Miami Hotel. Uzahashitse. Nagira mbere ndarira bije. Mama kuru yaho. Ibintu birakomeye. Ni hotel y'amateka. Itanubwaboneka igamba gisagara ca Gitega. Reka kuvuga. Niyashika hewe. Nabanje kugihumula. Harakaka. Hari isuku. Bafise ibibanza VIP. Abantu bateramiramwo. Bisharije. Yo bagiye abantu bose. Bashaka kwisharamira. Bagira behweze gisagara cose. Baca bigira muri etage. Bamwe bagomba kurara muri hotel. Yo hari amashambere yagutse. Ese amamatera n'ibitanda byo muri Miami Hotel. Ahantu ari ku mwanya hewe. Sana ndabira nawe icyumba cyose cya hotel gifise ecran abagiye bakunda kuruhuka birabira kabumbu amashanyarazi uridolaguza nayo connection hewe mu byumba byose yirasa nk'umwami. None chérie kwanza ukunda kavinyu muri Miami Hotel Esmezalina champagne n'ikivele de France iki kinyobwa cyose abantu bifuza. Igikoni bari panze sawa sawa ndabireza pour accompagner ama brochette de qualité diversifiée, salagu, omelette, amafi, yama pizza, ibintu byose byubaka umubiri ni muri Miami Hotel. Nibiki yo hotel twari dukeneye mbega basha yo chérie nibiki shaka kuri muri Abi Miami Hotel ngo ndipanze ntuzi ko niyemera ahuri na taxi Miami Hotel irakemuye ikibazo cyo kwiyunguruza abakiriya bayo banafise imodoka ifasha ingenzi zigendera hotel. Itegure mukanyira gutola none muwambaza Abi Miami Hotel egome itumbere y'amajahe. Baby la la Abi Miami Hotel iri mu gisagara ca Gitega muri quartier Karera ya kabiri hepfo y'ikibuga c'umupira w'amaguru. Ni hotel y'amateka banafise na salle y'amanama. Mukeneye ico mubaza canke mugomba kugirisha reservation y'amashamba hamagara canke mwandike kuri 79 55 64 81 muri Abi Miami Hotel. Yama neza murote neza. Baby la la Shelly twende la la tulata change tulala. Inyurabwenge mugitegurirwa na Claude Kamarade mukagishikirizwa na televiziyo Umuvugizi. Inyurabwenge. Mu kiganiro cuno munsi tugiye kugaruka kandi ku gutandukana kw'abubatse. Ari benshi bashimye kiriya kiganiro twabahaye aheruka ari amatohoza babandi abacamanza cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaruka ko kubijanye n'ivyo tuma abantu batandukana. Hari rero abashimye yuko twongera kubabwira ibitari bike vyinshi ku bintu biriko bituma uno munsi ingo zitandukana, divorce.
nababwiye yuko haheruka itelefone yoba iri mu bintu bituma abantu bashobora gutandukana kubera yuko icamwo ubutumwa ugasanga umwe afashe ubutumwa bwa mugenzi we hanyuma bitumye afata ingingo yo kuvana nawe kubera yuko adashoboye kwihanganira ibyaciye muri telefone ariko cyane cyane mu rubuga WhatsApp. Gutandukana rero kubisanzwe ibibazo byo gutandukana biri ku isi yose. Hari ibihugu vyovyo by'abazungu usanga abantu ubwabo bavugana bati tuzobana igihe kingana uko canke bakemeranye yuko bazobana igihe cyose, mugabo ugasanga barafasha ingingo mu nyuma yo gutandukana. Ibibazo rero byo gutandukana ngo ku isi yose ni nka bimwe, bifatiye ku mitungo, bifatiye ku bana, bifatiye ku bijanye n'amafaranga, bifatiye ku bijanye n'amabanga y'abubatse. Ibi ku isi yose babihurira ko naho hari bimwe biza byiyongera. Aha twovuga nk'igihe iwabo w'umugore haba hari abavukana benshi, iwabo w'umuhungu ugasanga hari abo bavukana benshi, bikanka ingene la gestion yabo bavukana ishobora gukorwa, abana batungwa mu miryango bikanka gose, ugasanga bariko barabipfa ahanini canke ugasanga bariko batandukanywa n'abavyeyi babo, mukazana nayo nabo ariko barumvikana, bigatuma urugo ruba affecté. Ibintu byose nivyiyongera ko mugabo biriya navuze ubwa mbere ngo barashobora kuba babihurira ko ku isi yose. Ariko rero ngo abantu bafise amahirwe menshi yo gutandukana ngo nabantu babanye bataragera aho basezerana. Aho basezerana haba imbere ya leta n'imbere y'Imana, bivanye n'ishengero umuntu aba arimwo. Abantu iyo babanye baba bafise amahirwe menshi, mbega noyita amahirwe, baba bafise novuga baba bari mu gice gikomeye cyane kizoshobora gutuma batandukana. Ndagumize n'ijambo ni amahirwe yo gutandukana, amahirwe mabi yo kutongera kubandanya babana. Abatoza ravuga yuko mu bihugu byinshi igihugu bujye ngo c'ubuhinde nico gihugu cyo bakigerageza mu kugira ngo abantu bagume babana mu buryo bw'akaramata, urugo rukaguma ruhagaze neza. Igihugu c'ubuhinde cyo bakiza imbere, kubera yuko kumbure imyemerere yabo burya ngo abagabo benshi gituma batakara mu by'urukundo ngo ntibaronka umwanya wo kwitekerezaho, umwanya wo kugira meditation. Umugabo ngo atagira meditation kenshi arakunda guta urugo rwiwe mu manga, kuko ubundi baragaruka bakavuga yuko burya urugo rugize ibibazo, ego n'umugore birashobora gushika bwa mu keshi aba ari umugabo, kubera yuko umugabo aba yavyifashemwo nabi. Ubundi umugabo yariwe wa mbere wo guhagararira urugo gushika aho rutagwa mu isanganya ryo kwahukana. Rero abagabo b'abahindi bo bagira meditation cyane bivanye n'imyemerere y'icyo gihugu cabo, idini ryabo. Abahindu barafata umwanya wa meditation. Yere umuntu ari muri meditation abari mu gusenga, mugabo ugasanga ngo atekereza no ku buzima bwiwe, akiyumviraho ineza y'urugo. Igihugu c'ubuhindi ngo nico gihugu coba kiribwa abantu batahukana cyane. Na burya mu gihugu ca Philippines coco gutandukana ngo vyoba ari ibintu bitemewe n'ico gihugu. Igihugu nicemera yuko abantu batandukana. Mu bihugu byacu nk'u Burundi gutandukana birashoboka, amategeko y'igihugu aravyemera, mugabo ni mu gihe hari ibicanke biriya byashizweho mu mategeko bishobora gutuma abantu bahukana. Ahangirira ko ndababwira nka kimwe nsanzwe maze gutohoza gituma abantu batandukana, utungane amategeko akavyemera mu gihe umwe yafashe uwundi amuciye inyuma, yasambanye. Abo bantu umwe abisabye arashe kuvyihanganira, si itegeko yuko abantu bacha batandukana, mugabo habaye ufata mugenzi we hamakasa ko batandukana, amategeko y'igihugu ico gihe arava akavyemera. Urumva yuko hashobora kuba ari ibindi tuzobitohoza
sikubitoza kugira ngo mubimenye gusa mugabo ni kugira ngo mufate ingingo dukingire ingo zacu. Ariko nkuko nabibabwiye mu kiganiro giheruka nuko abantu 50% baba batandukanye birangira bicuza, birangira bataryoherewe n'ico bakoze, kubera yuko burya abahinga bavuga yuko umugabo burya ngo numwe muri rusangi numwe, umugabo numwe, reka ngo n'umugore burya numwe, bavise ibigendera batandukanye mugabo ibyo bahurirako ni bimwe. Namye ndababwira gakuru k'abantu babanye hama hagera igihe abo bantu baratandukana, ngo umunsi umwe no kuvuga abo batandukanye, umwe yagiye gushaka uwundi, umugore yashatse umuwundi mugabo, umugabo nawe ashaka uyundi mugore. Ngo umunsi umwe rero abo bantu bahurira muri supermarket, bose baje gusuma. Umugore harihweza umugabo, wa mugabo nawe arihweza umugore, ngo bararabana nk'iminota nk'itanu yose, batangura gutwenga, ariko mbere mu nyuma bavamwo barira. Umugore ararira, wa mugabo nyene ararira. Byarangiye umwe yegereye uwundi, niho yatangura umugabo ariganira umugore ati umbabarire cyane, burya nabye mbona yuko uri wo muntu mubi, mugabo uwo nazanye agusumbya nk'incuro 10, no muntu mubi cyane. Nagutuka ngo ubwo ni gufa, uwundi wewe arimira mirunzwa ntanarihekenya. Wa mugore nawe ati reka nanje ibyo nabonye narenze ko uri umugabo mubi, ariko uwo turi kumwe uyu munsi nta n'ibyo novuga. Ibyo rero bikunze kuba kubera yuko baba bafise ibikomere. Nta muntu aje mu rukundo afise igikomere ngo ashobore kubandanya urukundo rwiwe. Ufise igikomere umuntu yagomba kugikira hanyuma akabona kubandanya urukundo rwiwe. Ubundi rero ngo abo bantu byarangiye basubiranye, byarangiye basubiye kubana, kandi baciye babana neza. Mbega byaba ngombwa babanje kugerageza, ingo zikabanza kugerageza? Oya, nta bugeni bw'umuhonjo bubaho, nk'ubugeni ni rimwe, byasaba kwitonda. Nubwo abantu basubiranye burya hari byinshi byamaze kunonekara, ko nk'abo bantu bari babanye n'abandi bantu, umugore yabanye n'uwundi mugabo, umugabo abana n'uwundi mugore, hari ibintu bamaze konona. Nico gituma rero kugira ngaha abakobwa bagomba kwitonda mu gushaka abo bubakana. Abagabo nuko nyene bagomba kwitonda. Hari wabivuze ni Molière, yagira ati umugabo yihuse mu kurongora ashobora kuzorira ubuzima bwiwe bwose. Umugabo yihuse mu kurongora ashobora kuzorira ubuzima bwiwe bwose. N'umugore bishobora kubuko nyene yihuse mu kurongorwa arashobora kuzorira ubuzima bwiwe bwose, kandi akarira ataco akigarura. Ivyo rero nukuvyitondera kugira ngo urugo rwacu urugume ruhagaze neza. Bamenya neza yuko abagabo burya mu kurinda bafata izo ngingo zo kwahukana, burya ngo bacumuzwa n'ivyo babona. Amaso y'abagabo niyo abatuma gutandukana, mu gihe abagore bo bacumuzwa n'ivyo bumva. Umugore azoshobora kugenzura ivyo yumva, arashobora kubaka neza urugo rwiwe. Ariko igihe atagenzuye ibimuca mu matwi, iyo bizanana hose ari ukuri canke atari ukuri, ibi birashobora kumusamburira urugo. Umugabo adashobora kugenzura amaso yiwe. Umugabo ibimuca mu maso vyama bimukwega. Hari uwundi ni Aristote yagize ati uza witondera ibintu biguca mu maso bikagukwega. Kenshi bivamo ukwicuza. Ibintu biguca mu maso kumva biragukwega kweze, wa mugabo bikuviramwo kwicuza. Ariko nawe wa mugore ibyo bintu wumva ukumva birasharira mu matwi yawe, ukumva mu matwi yawe hazamwo akanyamuneza kenshi, umenye neza yuko bishobora kuviramwo urupfu. Ivyo rero bishobora gutuma abantu batandukana, mugabo sivyo gusa. Ngo burya narabivuze mu kiganiro giheruka, ingene abavyeyi baba ab'umukobwa canke b'umuhungu bavyifashe mu rugo rundi, birashobora gutuma urugo rusambuka. Mbe mwari muzi burya
ngo urwanko rwa nyinabukwe n'umukazana murazi iyo biva nuko iyo umuhungu agiye kubaka yitwararika umugore wiwe kandi niko bigomba kumera. Nyina rero agahava akamera nk'umwibagiwe. Kera umuhungu yaragurira igitenge nyina wiwe, mugabo kubera yuko ubu yubatse urugo ntibigikunda. Rero inabukwe ari we nyina w'umuhungu arashavurira cyane uyo mugore umukazana wiwe, kubera yuko agira ati ico gipfu taje kuntwara umuhungu wanje camurahuye umutima, yahora ngurira igitenge ubu none yarabihevye kubera yuko ico gipfu. Kurundi ruhande wa mukazana nawe ukazubona kumbure uwo muhungu nubwo afise umugore agatima kuri nyina karacakubita, aramukunda akamugurira agatenge canke na ku munsi mukuru akamugurira ikiro c'inyama. Wa mukazana akaza nawe gushavura cyane ati ico gipfu mabukwe umutima w'umugabo wanje yarawurahuye, raba ibyo yonguriye byose aguma bishira nyina wiwe ariwe mabukwe, sivyo? Naho rero haca hazanana urwanko rwa inabukwe n'umukazana. Ibyo navyo birashobora gutuma ingo zisambuka iyo bataravye neza, nuko gutandukana, divorce. Ugasanga byabaye ejo bundi mu Butaliyano batubwira umugore n'umugabo batandukanye haciye ukwezi kumwe gusa. Kubera iki? Kubera yuko mu gihe ngo bari muri cya gihe cabuki, gihe cabuki kwa kwezi kwa mbere, umugore n'umugabo bamara babana, nyina rero w'umuhungu ngo niho yaba, bituma ngo batisanzura. Umugore birangira afashe ingingo zo kugira gute zo gusezerera uyo mugabo, kubera yuko atavyifashemo neza mu kuzana nyina wiwe mu ico gihe cabuki ukwezi kumwe. Mama we, ukwezi kumwe! Abo bantu urumva yuko bigoye cyane kubatahura, mugabo n'abavyeyi muze mumenya yuko urugo rwubatse, abana bubakanye mugomba kumenya ingene mu vyitwaramo, kubera yuko usanga urwo rugo nago rufise ibyo gwitwararitse, ariko bitagikunda yuko naho bitavuze neza yuko abubakanye bagomba kwibagira abavyeyi babo, mugabo boraba bagahava bakaza barageguza ku mpande zose. Ariko noneho umugore n'umugabo bakabiyaga kuri izo mpande zose, kugira ngo ico bakoze bacumva, kuko igisambura ingo cyane no kutayaga no kudashira ikiyago hamwe. Ibindi bikunze gutuma rero abantu bashobora gusambura, ngo biba bifise amahirwe menshi mu gihe umugore ariwe akuze gusumba umugabo. Abo bantu bashobora gutandukana vyoroshe. Niyo nk'umugore ugasanga afise imyaka naho yoba 2 gusa asumbya umugabo wiwe, abo bantu gutandukana biba bifise amahirwe menshi. Uretse yuko ngo iyo umugabo ari afise imyaka myinshi umugore afise mike, aho nta kibazo biba biteye, abantu barashobora kubandanya babana neza. Nka vya bindi nababwira yuko ibijanye n'akazi, umugore n'umugabo barashobora kubaho umwe akora uwundi adakora. Kiba ikibazo iyo hakora umugore umugabo adakora. Urugo rurabandanya rubaho neza iyo hakora umugabo umugore ntakore. Mugabo ngo urugo ruragira ibibazo byinshi mu gihe hakora umugore umugabo nawe ntakore. Birashoboka ibi by'ubuzi byagoranye by'imyaka, ugasanga umugore niwe akora umugabo ntakora. Ico gihe ngo urugo ruba rugiye mu cyo bita situation problème kubijanye n'imibanire yabo bantu. Ariko rero kandi ngo abantu barashobora kutavana bagomba kuvana kubera yuko bafise abana, bagahatira ko bakumiriza ko, kandi si bibi kubera yuko bariko biyumvira ineza y'abana. Ko biyumvira ineza y'abana. Ndngo ibyo gutandukana biragira ingaruka nyinshi, haba ku bagabo canke ku bagore. Mugabo ngo abagabo burya baragira ingaruka zikomeye cyane iyo batandukanye n'abagore babo. Mwibi bihugu byo kwiyahura kugeze kure cyane canke ari ibintu bikorwa cyane, abagabo ngo bariyahura cyane inyuma yo gutandukana.
nivyo n'ubundi abagabo nibo basanzwe biyahura gusumba abagore, kubera yuko abagore ntibiyahura mu buzima cyane, kubera yuko ngo abagore iyo bafise ibintu bibagoye barabivuga, barabivuga ugasanga bariko bararira bakorora amosozi, ugasanga bariko barisakumba iyo bafise ibintu bibagoye, bijya usanga bifise akamaro kanini mu buzima bwabo, kubera yuko yamaze gusohora icari mu mutima wiwe. Igihushane umugabo kwiyahura biranyaruka biza cyane, kubera ko ibintu bimubangamiye ntabivuga, abigumiza mu mutima wiwe, aguma abikenyereye ko bya bindi ngo amarira y'umugabo ngo atemba aja mu nda, canke ivyo yagomba gushira habona ntibikunde, akaza kwinyegeza mu icupa, kwinyegeza mu nzoga, akinyegeza mu bubare, ugasanga amasaha yose ari mu bubare, saa 8 ukabona abantu bari mu bubare, bugaca abantu bavemvera, burya n'ibibazo baba bafise, kandi mu rugo hagomba kuba ahantu abantu baruhukira. Mugabo ugiye kubona umugabo saa 8 y'ijoro ari mu kabare, ngo ari mu madiri, ngo ari mu migambi, ngo rekavugana n'abantu ngo ivy'amaproje, ayo maproje abantu aho hageze ko baryama wowe nturyame, abana bakurindiriye ntibakubona, utashura ikiziga, ayo maproje urimo naya nibibazo. Ivyo rero kwira abo bagabo bakunze kuba muri ivyo, ugashobora gutuma abagabo bashobora kwiyahura, kubera yuko batashoboye guserura amaranga mutima yabo nibibagoye, ariko bakabyigumizamwo, rero bagaca baterwa n'amakuba menshi, kubera yuko ibijanye no kwahukana bibagumamwo ntihagire n'uwo babiyagira. Ariko kandi ngo abagore nabo niko birababaza, mugabo ngo si cyane, kubera yuko umugore atandukanye n'umugabo, burya ngo ntashobora kubura umuntu amusamira hafi, kandi kumusama biroroshe, kubera yuko gutandukana kw'abo bantu babiri bibashiramwe ibikomere. Uyu mugore rero afise igikomere, akaza kubona umuntu amusamira, amubwira amajambo meza, amwitaho, hari n'igihe uyo muntu amwitaho kugira ngo amwiyegereze, amutware, bica byoroha cyane yuko uyo muntu amufata, amugira uwiwe, kubera yuko bamusanze mu bibazo, mu gihe umugabo wewe bitoroha, ahubwo umugabo usanga afise n'ubwoba bw'ukugene azobona uyu mugore nk'uko yari igikoko, naho umuntu tugiye baravuga iyo biba byazananye kugira ngo banawende bafate iyo ngingo. Muri rusangi rero ico umuntu yogumya nuko iyo abantu bubakanye hama bagatandukana, uwo bizahaza cyane n'umugabo, ariko umugore nawe ni ku rugero rwo hasi, kuko acahura n'abandi bantu bamusamira bakamuhoza amarira, mugabo samarira bamuhoza by'ukuri no kugira ngo baprofite uko gutandukana kwabo. Mugabo rero ngo hari gihushane ku urupfu burya ngo iyo umugabo abuze umugore wiwe ngo arashobora kwihangana, akabyakira, akabibamwe ntaco bimugize cyane. Mugabo ngo ku mugore burya ngo kaca kaba agahinda kenshi, umugore abuze umugabo wiwe kaba agahinda katavurwa, mbere ngo bikamuviramwo n'ingwara zimwe, ingwara cyane z'umutima, akagwara amafyigo, akagwara estoma, ngo ni kubera yuko burya ngo bijanye n'ibigenzura urukundo mu muntu birafatanye gose n'umutima, birafatanye na estoma, birafatanye n'amahaha, nico gituma burya ushobora kubona umwana mwana yabuze urukundo rwa nyina, canke nyina yamutaye, canke ukabona umwana ariko ararira arasevagura cyane, no kuvuga yuko uko gusevura kwiwe biva mu mutwe, mugabo bizana no mu mutima, n'amaranga mutima yiwe atashoboye kwakirwa mu buryo bw'urukundo, mu mutima, mu mutwe, iby'urukundo nuko. Ariko kandi estoma, burya estoma ushobora kubona cyangwa uramaze kuvyumva,
canke uri kuravyumviza byarakubayeko ugasanga umukobwa yari umuntu afise ingwara ya estoma kandi rababaza cyane mugabo amaze kuja kubaka ugasanga iyo ngwara yiwe iciye ihera. Ni kubera iki? Ni kubera yuko ivy'urukundo biba byatorewe nyishu. Nababwiye neza yuko amara ivy'urukundo ingene urukundo rutunganijwe mu muntu biri mu mutwe mugabo ngo birafatanye cyane n'umutima w'umuntu, birafatanye na estoma, birafatanye n'amahaha, uburyo bwo guhema. Nico gituma umuntu wumva apfunagira, umuntu yahebwe canke yari mw'izangora za hysteri tuzobigarukako usanga apfunagira. Ni kubera yuko ivyo bintu bifatanye, estoma adashobora gukira mu gihe umukobwa yarayigwaye hanyuma akarongorwa ivyo gutorerwa umuti mu vy'urukundo watowe, umuti watowe mu vy'urukundo bikaca bituma rero ashobora gukira estoma. Nigiye muganga ashobora kuvura estoma kenshi uri nkumi akakubwira ati ko bidakunda urashobora kuzoyikira karangira bibaye ni waja kubaka ivyo twabibonye. Nuko rero ibi byo gutandukana biriho no ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kwisi yose, mbere nko muri Amerika ho gutandukana abagore ngo nibo bavyisabira no bisabira divorce. Sinzi ngaha mu Burundi ingene bimeze mugabo iconzi ngaha mu Burundi bica kure mbere kugira ngo bafate iyo ngingo, ariko noneho ni bice kure nyene kuko si ibintu byiza n'ibintu bibi. Munavyumva neza yuko abantu birangira bicuza iyo batandukanye, birangira bicuza 50% nta numwe ashima ico yabayemwo kubera yuko yatandukanye, kuko iriya ngingo ayifata kubera igikomere. Ni nkuko uba utayishavu ku kintu, umuntu akabona ibuye akarita kwishavu kandi iryo buye ntacyo ashobora kurigira. Birasa gufata ingingo rero mwenezo kenshi bivuye kwishavu biba ari ibintu bibi cyane, kuko ubuzima bwiwe bwose bumaze kononekara. No wundi bazobana babanye kwera ibikomere ntibishobora gukunda yuko babandanya babana. Rero bisanzwe gutandukana yobaye ingingo ya nyuma hamwe byose byanse naye handi gutandukana ni ikintu kibi cyane. Burya uwo mubana nuwo nyene kandi niwe mwiza ugereranije n'abandi. Rero bituma abantu batandukana nabibabwiye ndavyongere nuko 1/2 ica kabiri c'abatandukana bitumwa na telefone mwino myaka tugezemwo. Uruvyaro nago rurashobora gutuma abashakanye batandukana ugasanga ntibashoboye kuronka nta bana baronse. Ngabo ivyo byose nivyo tumye abantu batandukana kubera yuko abana batangwa n'Imana canke ashobora kuba rumwe agwaye igihano ntikoba umwankiriza no kuvugutiriwe turatandukanye. Nuko rero abafise amahirwe yo gutandukana narabibabwiye mu kiganiro giheruka yuko abo bavyina mu bubare bafise ibice 52% byo gutandukana. Abari mu niko ni mu bubare mu butambiro, abakora mu bubare no mu butambiro ibice 38% bashobora gutandukana. Abagiriye imyuga ya massage ibice 38 n'ibice 2% batandukana. Abafise ibibazo by'amafaranga nabo nyene bafise ibice byo hejuru bituma bashobora gutandukana. Ngivyo rero tugaruka kuri wundi yatubwira ati dushimangire cyane ku bintu bijanye no gutandukana k'uyu munsi, kubera yuko gutandukana byabaye byinshi, byabaye umurengera. None rero nibaza neza yuko iyo nyigisho iguhaye umuco atari kugira ngo umenye ngene uzovyifatamo ibizotuma utandukana n'uwundi, ariko umenye ngene woshobora gukinga ivyo byose byotuma urugo rushobora gusharikana hamanuka ba mu gutandukana, kubera yuko ntuzoryoherwa, nta mahigwe, nta mugisha, nta mahoro, nta kanyamuneza mu gihe uzoba wirukanye muvanye n'uwo mwabanye, kubera yuko mu bisanzwe byinyegejemo ikintu bita guhemuka. Ndabifurije rero yuko abashakanye mu bandanye urugendo rwanyu ngo kuzobana neza mukazoshitsa ku iherezo ryanyu. Ndifurije abanyumvirije bari muri fiançailles yuko bo ibandanya neza
mugabo bakifatira ingingo nziza zo kubaka urugo rwabo neza, birinze ibyo byose byotuma bashobora gusharikana bikabajana mu gutandukana. Ibibazo nibisanzwe birashobora kuhaba, mugabo abantu baze babyicarire babitorera inyishu maze urugo rwabo rushobore kubandanya. Ariko kandi ndifurije abakiri bato bafise ugushaka ko kuzobana neza nabo Imana izobaha kugira ngo baze babandanye urugo rwabo neza, naho batararubamwe mugabo batangure kugwakira barugumye mu minwe yabo, banasaba Imana yuko urwo rugo rwabo ruze rushigikirwe n'Imana, izirurinde ibihuhusi. Abubatse, abari muri fiançailles, abari mu rugendo, mwese ndabifurije kuguma canke kuzogira urugo rwiza. Nimba hari ijambo ryagucitse, duhurire hariya mu ntango z'Umuvugizi TV, ugire sabone, ugire subscribe kugira ngo ibiganiro by'inyurabwenge bica kuri televiziyo Umuvugizi uzobe uwa mbere mu kubironka. Mugira umugisha ngahi wanyu. Inyurabwenge muhejeje kumviriza ikiganiro